gusa abandi bantu muri bo bavuga ati bikujya kuntu mugenda kwishanjira hamwe n'abakobwa mugomba mukore nk'ama evenement hari igihe abantu bakomanta ibintu bibi ngo hajyanye ngo abakobwa n'abahungu baragira ibiki n'ibiki n'ibiki ntibihora bikude kuhaja aya nta na rimwe bindekuraje gusa barabikubarira kenshi cyane barabivuga none uco vyakira gute muri je ndabifata nk'ibintu bisanzwe nyene uragapreya hoho ntibikubabaza wapi nta kintu na kimwe warabimenyereye ndumva bariko babikuvugako amuciriye kenshi ntibafatirwa n'amashuri kenshi bafatirwa n'abavyeyi kubera umuvyeyi arahura n'abandi bantu basanzwe baja kubiraba kazabumva ngo umwana wawe ngo yatanguye ingeso mbi ngo asigaye ameze nabi ukuntu ukasanga umuvyeyi atanguye kwiyumvira umwana wiwe ibintu ingeso mbi ataramuziko kubera bataramubona we muri we aba yumva umenga ico kintu ntaco mugeze mugabo aronse wa muntu amuha courage nubwo ico kintu aba atakizisana asanga yagikunze kubera ko buri muntu wese amubwira bya bintu birakubereye kiba bishoboye kiniki ahubwo umwe kandi umbwira ati abandanya akora sana kubera ko ntazi igihe cyo ncagera benshi bazabona ko mukarusha gutanga kubera bon bavuga ngo ni icyaha umuziki ni icyaha ikintu kiba amahoro n'igihe umunezero wone ndakwereka bivuga ikintu cyose kiba kirimwo ibit kandi uteka umuziki ibit gusa o bagifata nkaho ari haramu ni ikintu nyene wumva. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivaye naho muherereye n'umwanya muko murarabira ko iki kiganiro cacu ni Rosani Karbi ku Muvugizi TV nko mubimenyereye. Inyuma akaba muri kumwe na Ashraf aba amasana ameze neza ndibaza namwe ntimwidoga. Uno munsi nabazani abatumire babiri ababoga murabona basa neza nabazanye kugira ngo tuyage ku bijanye n'ubuzima busanzwe tuje kuganira muraza kumenya byinshi kuri bo sinobabwira ngo tuje kuganira kuri ibi gusa ibintu tuza kuganirako novuga birakenewe mu buzima busanzwe reka manzi ndabaho umwanya ntarabarandi bwa mbere kwanza manzi ndabasabe muri bwa bumwe mugire subscribe like share and comment hama mubandanye muronka ibintu ku mwanya reka manzi ndabakire ku Muvugizi TV karibu cyane mumeze neza Ego tumeze neza turashima na mumeze neza hama tugera kuturamutsa abakunzi b'Umuvugizi TV nanje meze neza hama ndashima cyane hama turaramutsa abakunzi b'Umuvugizi TV barabaramukije cyane amahoro y'Imana abane namwe reka ndabaho umwanya bipresente batubwiye mu presentation izina ryabo nico basanzwe bakora mu buzima busanzwe tubashe kumenya byinshi kuri bo. Jenny twamaze nawe n'abavyeyi nitwa Kangurutse Faris nkaba mvuka Gitega nkaba mba inyabiharage hama nkaba nsanzwe ndumusabe muri XS ngira benshi barahatse murakoze. ku mazina yanje nawe n'abavyeyi nitwa Shimimana Darcy nkaba mba muri quartier Nyamugari mu byo sanzwe ndimwo ndi umunyeshure kindi nkora sanzwe ndi umunyamideli. Okay, mwavyumvise presentation yabo umwe yababwiye ati asanzwe ari serveur hano yitwa muri XS nakabarikisha abana b'Igitega ni boîte novuga gute oya novuga irimo shetani boca abanyica abantu nta shetani rimwe nakabarikisha abana b'Igitega guys ndibaza abantu benshi barahazi surtout nk'abantu b'Igitega barahazi nka bose uyu nawe yatubwiye ko ari umunyeshuri akongera akaba umunyamideli umva dusintu byinshi byo kuyagako rero abanyamideli baratandukanye ndashaka kumenya mu mugwi w'abanyamideli ukora iki. Mu mugwi w'abanyamideli je ndatambuka ngera nka forma n'abandi nyene tuba turi kumwe. Majambo makenya uri umukoci wabo. Oya mu majambo makeya ndi umumambe nkabo gusa nyene kubera nyene ari byinshi nyene usanga umuntu azi bimwe nk'uco usanga tugiye turafashanya. None hajyanye kuba ndakunda kubona kenshi abamanke usanga hari ibintu bobrija kugira bakwakire dushaka kumenya ni igiki baraba kugira ngo bakwakire umumanke nyene kwizina umumanke
ni igiki baraba nayo makriteri bakoresha kugira ngo bakwakire. kaniniya ikintu baraba barakunda kuraba imetero umuntu aba apima. Imetero bisigura umuhungu n'umukobwa mva baba bapima imetero zimwe cane. Oya si imetero zimwe. Okay, umukobwa apima gute umuhungu apima gute? Umukobwa ni 1m75 hama umuhungu ni 1m80 Imetero kubera umukobwa ari 1m75 yambaye ihotaro niho baca bareha bariko baradefirana. none wowe urapima izo metero? Izo metero Urazipima? yego Uri siyo? ndisiyo. Nenda kubaza umuntu atazipima ntimushobora kumwakira? Turamwakira ca tumushira mu wundi mugo. Urumva hariho umugwi w'abakwiza imetero n'umugwi w'abadakwiza imetero kubera baba batandukanye. Abadakwiza imetero baba bitwa gute? Ntibabona barabamara? Nabo nyene n'abanyamideli gusa baba bizereye mu gukura ko bazoba barebana nabo bakavugana na mwebwe. cane cane abari abana. None dufate nk'umuntu afise nka 25 gusa atabaye muremure ya Imana nyene yamuremye uko nyene gusa akaba yifuza kuba umunyamideli, ntihigera mumwakira? Turamwakira acaba umunyamideli w'umustiliste. Okay, none ndakubaza harya anye abakobwa nabo bagufinya nabo naca abastiliste ntimubemera ko baja kwisene kudefira? Kwisene ibirori nk'ama movement amwe barashobora kuja kuyakoramo. Ntandi makriteri baraba? Andi makitaye taye umuhungu afise taye imeze gute umukobwa imeze gute? Taye igereranye n'umukobwa afise taye haje ni igereranye. nkonyakira Wewe ufise taye nyene bimerite. nzoze rero. Turakwakiriye. Urakoze basha mubona vyombera nk'abari karampenda. Urakoze cane ariko kandi karibu. Nzoza nzomanza mbazana ko bakwanza bimbereye kugira ni muntu wenge kubera umenga biragoye. Oya nta kintu na kimwe kigoye. Ikintu wishizemo ko kigoye kiba kigoye. None mweko muri abagenzi ndakunda kubona kenshi uvuye muri by'ibiganye vy'amanke murakunda gutana muri babiri. Wewe ubige bintu urabijamo uradefira canke ubwe ko barabagusa? Cyambere novuga turabagenzi n'undi cyane. Mugabo hanini kuva kera nabikunda. Mugabo sinumva ko noba ready kubikora. Cyangwa uri manager wabo? Abatwasomye nguri manager wabo? Oya sindi manager. Uri kwabakana kugira ngo uzosororere? Oya no yakana gute kandi turi kumwe. N'abandi ndamwihakanya kubivuga imbere ya kamera. Novuga yuko ndabikunda mugabo sinumva ko nobikora. Ni yahe mpamvu ituma utobikora kandi ubikunda? Iyo mpamvu nyene nanje niyo nshaka kumenya kubera ko umunsi nayimenye nanje nzokwigaragaza. Urumva rero mu majambo makenya nturamenya igituma utabikora? Oya kandi mbona umengo kwasi mbona nivyo nanira ndabikoze abo gusa iyo esprit iranzamo yo kumva ko nobikora ahubwo ikintu gusa mbona ko nokora ndashobora navuga ati ndashobora gukreya umugwi aho manager cyose turondere abamambe atubere manager. Byo byiza cyane. Abamambe tubere manager ndumva amara gusaranya. Sivuga ngo amara yansaranya ahubwo ni kwera ko ikintu gikunda. Urabikunda? Ndabikunda kandi kuvuga yuko none niyo mpamvu ndiko ndagufasha kuraba ubwo nibwo waburimo kwera ubwo bakeshe burakunda gutuma tudashikaho dushaka. Je kenshi ndabikwa ukiye abo gusa ni nane yonje mfata nkavuga ati decision yo wawufata ngati ngiye gukora iki ndayikora makina na mugabo. None wewe nk'ubunye nka dufate nka Darcy nto ushobora kuyumvira ibi bintu ariko arakora ndamuhanura bihebe kubera nanje ntaramenya akamaro kavyo iki ntimura bikuzamo? Ahubwo ivyo ntibinzamo ahubwo wewe ndamuha courage yo kubikora. Ahora akwankuraje? Ni watuma ndabikunda cyane. Birakuberesha nanje reka ndabikubwira uzobikore cyane kubera ko urabona buri muntu wese ngaha afise intuze yiwiwe rero hari gusa hari gihe usanga muri we aba yumva umenga ico kintu
ntaco mugeze mugabo aronse wa muntu amuha courage nubwo ico kintu aba atakiti sana asanga yagikunze kubera ko buri umuntu wese kumubwira bya bintu birakubereye kiba bishoboye kimiki ahubwo umwe kandi umbwira ati abandanya akora sana kubera ko ntazi igihe cyo ncagera benshi bazabona ko mukarusha ya nivyo none Darcy je ndakunda kubona kenshi iyo uhereye hasi muri ibyo bintu vy'amanke ugakora ukakumuga Darcy rero nariko ndavuga ati urabona abamanke iyo bahereye hasi bakaduga bakaza babwira urabizi mugakora ama evenement menshi ugahura n'abantu benshi bakakubona kuri scene hari abantu bamwe bagufata ico utari kubera ko je bijya nabigiyemo kera cane n'ukuri haraheze imyaka ntabikora kubera nyene sinzi hari ukuntu bavuga ati je ndabizi ubwiwanje gusa abandi bantu muri bo bavuga ati bikujya kuntu mugenda kwishanjira hamwe n'abakobwa mugomba mukore nk'ama evenement hari igihe abantu bakomanta ibintu bibi ngo hajyanye ngo abakobwa n'abahungu baragira ibiki ntibihora bikudekuhaje aya nta na rimwe bindekuraje gusa barabikubarira kenshi cyane barabivuga none uco vyakira gute muri je ndabifata nk'ibintu bisanzwe nyene uragapreya hoho ntibikubabaza wapi nta kintu na kimwe warabimenyereye ndumva bariko babikuvugako no mu buzima busanzwe handi nikomeze ubuzima busanzwe oya hari ibintu kenshi biza atari ivyo bagomba kugucafuza bakashaka kuvuga uko utari bakavuga bya muntu ameze uku bigenda uku mugabo kenshi iyo umuntu akwitondeye akakumenya siko asanga umeze guys ico kinavuze kirakomeye cyane urabona abantu nibwo ukora ikintu ciza bo bagifata ko ari ibintu rero aravuga birakenewe cyane kandi nukuri nivyo hari abantu mwihamaye imaje y'abantu atariko bameze kubera iki mumeze uko bamureka gusigura umuntu ko mutamuzi umuntu mushaka kumumenya muzomwegere mumaze wewe urinde ibintu ukora duha umuco wavyo mumenye ukuri kuwo muntu apana yuko mumenye umuntu ko atari mureke kuza murasigura abantu basha kubera ibintu mubonesha amaso yanyu oya ivyo mubonesha amaso yanyu sivyo nukuri mubandanye muvyumviriza ndacababaza ibindi bibazo muraza kumenya vyinshi watubwiye yuko bigira ibintu biyumvira ko atari ivyo yego none jera fwa pase barambajije baravyibuka bakunze umuvugizi TV sinzi kuca kiganiro mwakira vyo ko barambaza igihe bamaze ko nahora ndumumanike nkabwira yego barambaza yuko abakobwa kenshi bakunda gukomerekera muri bijya bintu ivyo bintu wewe je nabwiye ko atari vyo kuko sinigeze ndakomerekera wowe uzantu baba barakomerekewe mu ivyo bintu wapi ivyo ni vy'abantu nyene biyumvira kubwiwabo muravyumva yuko sinaje kubabesha wewe ndabizi urakunda kuza mu evenement yabo kandi urakunda cyane gose uramaze kubona umukobwa yakomerekeye nta n'umwe ahubwo benshi kenshi usanga babikunda mugabo bivanye n'amashuri usanga harimo impano nyinshi zihari mugabo kubera amashuri usanga babayobrije byo guhagarika gatoyi namuciriye kenshi ntibafatirwa n'amashuri kenshi bafatirwa n'abavyeyi kubera umuvyeyi arahura n'abandi bantu basanzwe baja kubiraba kazabumva ngo umwana wawe ngo yatanguye ingeso mbi ngo asigaye ameze nabi ukuntu ukasanga umuvyeyi atanguye kwiyumvira umwana wiwe ingeso mbi ataramuziko kubera bataramubona we rero ico nosaba nuko abavyeyi bonyene boza barishikira bakaraba ingene ibintu bimeze kubera iyo uri umumanike ni umuntu wa mbere azi gupanga ibintu ku murongo ni wa muntu azokwama akora ibintu bimeze neza kubera nico kenshi na kenshi batwigisha kandi nico kenshi twiga impanuro ndibaza abavyeyi muhawe mwazumvise bon ku muvugizi TV akunda guca impanuro nyinshi ibibondo bibwira abavyeyi muhanurwa mugerageze mukurikize impanuro z'abana banyu n'abana banyu tuza kubabwira ivyo mwokora kugira ngo mushigikire impano zacu hama ndacakubaza kandi none harya turakunze kubona kenshi ndakwibariza ahubwo akabazo gatonya muba mufise management kuri birya bikorwa vyanyu
management yo mu karere tubayemo iracatugora kenshi na kenshi ni twebwe nyene twimanaginga. mperuka mukorera menga mu kigo ca Centre Jeune Gitega. Yego, None harya Centre Jeune Gitega nta kimwe bafasha? Centre Jeune Gitega ikintu idufasha kandi turakishimira nuko ibasha kuduha ahantu tugira imyimenyerezo. Ku bintu vy'uburyo, ku bintu vy'ama evenement, hagiye mugira ama evenement ugasanga babahaye amahera mutipfuza, kubera ko mutamufise statut muvuga ati twebwe atari uko ntibishobora gukunda ko iyo evenement tuyikora, ugasanga kubera kurya kumusanga muri menshi muriko muragabura ibintu vy'ama déplacement uko bigoye. Centre Jeune nta ruhara rufise, nta na kimwe muyiha, bigenda gute? Ku bintu vy'amafaranga ntaco mupfana, muravanako canke bimeze gute? Centre Jeune ku bintu vy'amahera niho ritugora. Nk'ubu tugiye gukora evenement, ico baradufasha kutwandikira amakete ingene twosaba uruhusha rw'abakobwa, kubera cane cane ku bakobwa biba bigoye. Urabizi ugiye gukora evenement hari igihe usanga utashe bwije cane. Kenshi na kenshi Centre Jeune idufasha ku bintu vyo gusaba uruhusha. Nta kintu wabwira directeur wa Centre Jeune? Directeur wa Centre Jeune ikintu nomubwira nuko ndamushimira cane kandi nkanamusaba umutima afise n'urukundo adufiseko ko yobandanya agwereka n'abandi bajene. Directeur wa Centre Jeune uravyumva, n'abana bawe ko barabivuga, si abandi bariko barabivuga, baje kugushimira, uzobona ko bagushimiye. Hama guma ndakubaze Fares, narakunda nta kibazo kukubona ndishe. kenshi uri mu badanseur, woba waratamba canke hari abagenzi bawe vyemeze gute? Bon, novuga ko gutamba naravyigeze, mugabo bivanye ngene aho muje mu bantuza mu baverema, rero kuronka umwanya vyara bon, sikuba kuronka umwanya ahubwo twe muhira nari wa mwana saa sita inzi ko mbe school naza gufunga bampa igiti kuryama, numva sinaronka wa mwanya. Mugabo rero haba hariho mukuru wanje wewe yaratamba, yigeze gutamba muri yankru za yankru gutyo, rero wewe bumva vyari vyoroshe kwa ntiyabahomba yaba ku mutante nyene amugisumva wewe tibiti yose yarayifise. Rero jewe aba petit batakumbwira ibyo gutamba yogirike, ndibuka ico gihe twatamba za ndirimbo za Banores zigira ngo baramushaka ibyo twatamba, mugabo ico hari nka 2012 gutyo ndavyibuka. 2012 waratamba? Rero mugabo kubera ko warafise imyaka ingahe? 2012 canke nibanga? nzikubwira hanyuma. Ufise imyaka ingahe ubu ndagufashe guharura? Oya nzikubwira hanyuma. Nayo imyaka ntiyagezwa muga. Basi watubwiye Darsos imyaka ingahe? Imyaka yiwanje. Ntutubeshe ndayizi, ca ndayivuga. Icyo nzi icyo ndakuze gusa Urashikana nka 25? nashikana. Numva ukuze? Ndakuze. Oya ntukuze. Uracaye mu biganza. Yatubwiye ko yiga acaye mu biganza vya leta. Aracari mu mineo nayo afise 30. Aracaye mu biganza vya leta. Kubasi naco. Urumva rero ni kuvuga ico gihe bon. Na Instagram niyo yankaza sana. Rero nkanakumwene nje mu repetition iki yashu iki niki, ariko nkasanga tonse marche. Sanga marche ntangiyeko. Ni bono no shobora ati nagiye kuri marche nkazinga nkazibiri nizo no banaratambye. Marche navuga ati yari kuduha bom yaduhaye ahubwo nani yaduhaye irindi zina tuma tuba abandi bantu. Yari marche yabereye mu Giheta. Iyo marche rero igituma hanini twari tuyikaniye twese tenompe bakuru bacu baratamba kandi yari competition. Umwe yari yankru uwundi mengo sinibuka yindi yari hama natwe yari umengo ico gihe twayitwa Black Boys. Niko twayita. Yari mwa black benshi. Oya, ahubwo gusa niko nyine twari twarayise tu. Rero bace bagenda je sinagenda. Urumva? Mugabo bo baratamvye. Umengo babaye ba kabiri muri finale. Ega nawe ngaho barurimo. Naho babaye akabiri. Byasa nkaho ndi mugabo
hinduka ndakwiga Gitega cyenda kwiga impinga kwa mzee naho ni umuntu w'idini kandi abamizoma ntibatamba ntavyemera ahubwo ntibavyemera gutamba kubera bon bavuga ngo ni icyaha umuziki ni icyaha ikintu kibaha amahoro n'igihe umunezero wabone ndakwereka bivuga ikintu cyose kiba kirimwo ibiti ntabwo turi umuziki ibiti gusa bo bagifata nkaho ari haramu ikintu nyene wumva kitabaho rero ni kuvuga ikintu cyagiye kuhaba nuko haciye haba uguhinduka kw'abantu cengira abagenzi bafise swing y'iki y'umupira nanje cenja muri ya ritme yabo ya football hagaze yaho aha warakinira football bon sinayikinye ahubwo narayikunze kuri gwagwego yaho atamukinyo mu Burundi ntazi atamukinyo mu Bwongereza bo muri Espagne wahena he buryo amakuru yose mbanda yaje tubwira abakinyi bo mu Burundi batanuze batanu habaye bubu canke bo mu Burundi bubu wari wese batanu je nakubwiye batanu gusa ndakubwira abakinyi bambere yego wa mbere hariho Nyange Yusufu Nyange wa kabiri yitwa Kutinyo niko bamwita mugaze sinzi nagiye ndamuzi akina muri Flambeau du Centre mengo wa gatatu Saido nazongeza wa kane ni Fisto wa gatanu ubu unye nkunda abizi neza ntutse bamwita digidigi pa digidigi oya akina Enoki akina muri Bumamuru okay mwumvise abakinya barundi akunda mwabumvise nibo babizi arabakunda cyane mumushika ku mutima cyane gose mugabo umupira ntiwambaza na ubunye ukunda iki kintu uri interesse naco nigiki ifaranga tubwira uburyo butatu ronderamo amafaranga bon uburyo butatu cyambe bon ndoje ndi umuntu wa mbere ndibaza kandi ndi umuntu wa mbere n'ubusano hari amahera nubwo hoba ari kuja gusomba amatafari ncangenda canke ngo ndagiye vya bindi ngo usange ngo nambaye nabi ndacafuye iki n'iki ico bimbwiye ko amafaranga mugabo ubu unye hanini ko mbambuga ati ndafise job kandi iyo job mba nkora kenshi irandusha sana nenda kubaza akazi ukora karagusatisfiza amafaranga uronka aragusatisfiza novuga ko bon si cyane mugabo ariko ndabishimira Imana kuba nayo ndayaronka kubera ko hari benshi bifuza akazi je nkora mugabo atakubaronka urashaka gikusa amafaranga guys gikusa amafaranga ikuru n'akazi kurana ikintu kikokipa kiguha kikumarira umwanya vyonyene birakwiye kubera ko kumara amasaha 28 wicaye utacikura kora n'Imana irakugaye